ku mazina ndi Pasitori Remy Barumwete nkaba nsanzwe ndi umwungere w'ishengero ryaho mu Kinani kandi nkaba mba hano ku mutumba wa Dondi zone ya Musigati intara ya Bujumbura komine ya Bubanza. Mbega tubasanze hano ku muhana tukaba tuzi ko muri abakozi b'Imana. Mbega biraborohera gukora igikorwa c'Imana hamwe no gukora ibikorwa by'iwanyu byo kwiteza imbere? Si coroshe ariko mugabo turagerageza uko biri kose tugashobora gupanga umwanya wo kuba mu bikorwa vya misi yose hama no gufata umwanya wo kuba mu bikorwa vy'Imana. Ico ngiye gukora mu bisanzwe jewe mfise vision yo kwiyumvira ko nzogerageza uburyo bwose kuvyo nshoboye kugira ngo ishengero ryacu ritere imbere ryo dusanzwe dukorerako, ndetse n'abakristo nzogerageza kubigisha kugira ngo bamenye gukora imigambi ishobora kubateza imbere kugira ngo n'igikorwa c'Imana gitere caguka. Mu bisanzwe jewe ndarima ibiharage, ndarima n'umuceri rimwe ndawurima, hama nkorora. Ubwa mbere ndorora, iyo noroye nkaronka umwavu w'ikirundi, hanyuma ndashobora kuza ndatabira imirima, hanyuma kugira ngo ndonke umwimbo ukwiye ndashiramo na engrais chimique kugira ngo ndonke umwimbo. Hanyuma y'ivyo maze kuronka umwimbo ndashobora kuronka iyo ndose amafaranga acakora ibindi bikorwa vyoteza imbere umuryango. Nuko ndabikora. Amashure twarize y'intango turayamara kugera mu mwaka w'13. Igisata nakurikiranye ni gisata ca informatique de gestion. Ndi umugestionnaire ariko ndi umushomeri, ndashomereye mu kazi ka leta. Nico catumye mbona ko nkwiye kwiteza imbere mu migambi y'akazoza kiwanje nkoresheje amaboko, kuko ntokwishinga nizigiye ko akazi ka leta niko mbayeho. No kuvuga yo ubwo ushomereye usanzwe uri kuritunganya mu migambi yawe? Yego ndagerageza. None ni ikihe kintu ufasha abakristo urongoye muri ibyo bintu byo kwiteza imbere dukoresheje amaboko yacu? Ico nofasha abakristo ndagerageza uburyo bwose nshoboye kugira ngo nigishe abakristo, ndabigisha na cane nkuko nanze sanzwe nkora mu rugo kugira ngo nabo batera intambwe mu buzima bwa misi yose. Uko rero nanze ndabikora ndabigisha akarorero kuko ndabikora nabo bakabikora kugira ngo biteze imbere, hama bazoshobore guteza imbere n'ishengero n'igihugu twibarutse kugira ngo gitere imbere. Uko mbona mukiri bato murubatse cyangwa muracaraye umusoro? Kubaka turubatse, jewe ndubatse maze hafi imyaka 7 nubatse, ndafise umudamu n'abana 2 ndabafise sinkiri muto, urumva ndakuze. Yego ico caramfashije gose. Mbona ukuvuga mu mbono kazoza nk'uko igihugu cacu c'u Burundi nyakubahwa perezida abivuga yuko muri 2040 igihugu kizoba cifashe, 2060 kizoba giteye imbere. Nanje burya ico ciyumviro nabonye ari ciza cane. Mu bisanzwe cewe mu mbono kazoza nko kwisengero ndafise imbono kazoza yuko nshobora kuzokwagura urusengero dufadikanije nabo dusangiye ibikorwa, na cane abarongozi b'amashengero, abajenama n'abakristo. Mu gihe tuzoja hamwe turifuza kuzokubaka urusengero rwa kijambere, kuko ubwo dusanzwe dusengeramwo ntiruteye imbere, dushaka kuzubaka urusengero rwa kijambere dufadikanije, twese bizoshoboka. Mbona ukuvuga umuvuduko nzanye, icambere ni uguhindura abakristo, ariko nshobojwe n'Imana, kuko Imana niyo iduha inkomezi. Cambere na mbere
nomanza nkuko nabibabwiye nuko noba nitejeje imbere kugira ngo nteze imbere abandi, hanyuma ninashobora kuzoronka nanje uko nshoboye ndipfuza kuzoteza imbere abakristo mu buzima bwa misi yose. Hariho abantu aho nikora, hariho abapfakazi, hariho imfuvyi, muwo muvuduko ndumva yuko nkamwe Imana yofasha nanje nkazotera imbere, ndashobora kuzobateza imbere, nkateza imbere n'igihugu cacu c'u Burundi. Ni kuvuga ko rero muri no misi twokwitega impinduka mu kibano hamwe no kwishengera. Yego, ivyo bitegerezwa kuko biri imbere mu kibano na cane cane, kuko niho hambere, niwo muryango wa mbere umuntu afise. Ndashobora kuba n'ababanyi nkazogira ico ndabafashije mu gihe nanje nzoba nabateye imbere nabo batera imbere. Kamo wotera abapastori bagenza ndetse n'abandi barongoye amashengero zangisha ingero nkasikiriza ugasanga ngo we n'umwarimu, nakahe kamo wotera abarongozi b'amashengero? Akamo notera abarongozi b'amashengero na cane cane abungere bagenzanje, jewe akamo nobatera nuko bomenya ko igikorwa turimo ni igikorwa kitoroshe, gisaba kuyitanga. Ni ukuvuga umuntu aritanga mu buryo bwiwe mu kugira ngo igikorwa c'Imana gitere imbere. Hanyuma ikigira kabiri nuko bomenya ko bakwiye gukora ibikorwa vya misi yose nabo bitegerezwa kubaha umusaruro kugira ngo biteze imbere n'amasengero barongoye ashobore gutera imbere, kuko udateye imbere mu rugo ntushobora guteza imbere ishengero. Nico nako kamuje noshobora kubatera nk'abagenzanje bakozi b'Imana basanzwe bakora imirimo y'Imana. Ego twayaze ibitari bike kandi ku byo kuba dushikiye kuciyumvira natwe kandi dufise, kuko kurongora ishengero umenga n'ikindi kintu, kuko harimo abantu benshi bazi yuko kurongora ishengero bazi ko bazotungwa n'ibyo mw'ishengero, ariko wowe wahisemwo guteza imbere ishengero kandi wongera werekana abo urongoye akamaro keza ko gukora. Nibaza ko tubashimiye cyane. Namwe turabashimiye cyane ko bamwiyumviriye mugashika hano hantu kwa runo rugo hane wacu hano dutuye. Turabashimiye cyane, nimboneka rimwe kuba mushitse hano ku umusozi wacu wa Dondi, muri zone yacu ya Musigati, muri komine yacu ya Bubanza na Bujumbura yagutse. Ego murakoze cyane, turabashimiye bimwe by'umwihariko ku kigoro mwagize mugashika kwa runo rusago, murakoze namwe. Nejo twabakenera nibaza ko muzo kwita bakamo kacu. Ego ahubwo cyane mbere. Murakoze cyane. Okay, namwe murakoze.